Ndi n'umurezi udasanzwe uno munsi ko ndagufitiye inkuru nziza yanzinduye iki gitondo c'indwi nshasha dutanguye. Ni inkuru iryoheye ugutwi, ni inkuru nyura umutima, ni inkuru ndagutumiye kwakira wewe wuguruye iyi podcast, ubane nanje uri umuhirwe ko Imana iguhaye kuyumviriza. Sindabarambira. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze basangwa namwe bashasha mwisange. Ni Femi TV, fyonda kuri sabone wowe mushasha duhore tubana. Imbere ko tubandanya, fata Bibiliya yawe dusome. Zaburi ya mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku gatatu. Hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima, ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cose kizomuberako. Ijambo ry'Imana uwo ryita umuhirwe n'umuntu atagendera mu nama z'ababi, bavuga canke bakora ibibi, bategura bagashitsa imigambi mibi. N'umuntu adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, atemerera ko akanwa kiwe kavuga canke ko amatwi yiwe yumviriza ivyo gucokorana. Ariko ngo ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'ijambo ry'Imana, kandi nivyo ashira ku mutima ibihe vyose. Ndasenga ngo iyi ndwi dutanguye Imana ikugendere, iguhe kuyikunda, kuyubaha no kuyikorera. Ntizobura kuguha n'ivyo ukeneye mu buzima bwa misi yose nk'inyongera. Ushire umutima wawe kubiyihimbara, nayo izokunezereza ko n'isezerano ryayo, ubwo tubibona kuri mirongo gatatu, aho yavuze ngo uzoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ngo ico uzokora cose kizokubera ko. Reka iyi ndwi nshasha ibikorwa vyawe vyame cane ivyamwa vyiza, abakubona bakwite umuhirwe. Ico uzokora n'ico uzokorako cose gikunde, kubera ko Uhoraho Imana ari kumwe nawe. Wirinde uraba abo mugendana, abo muhagararana n'abo mwicarana, kuko bafise uruhara runini gucuba n'ivyo uzoronka. Urinde umutima wawe kibi, nayo izoguha ico umutima wayo ugufitiye. Sinzi ko uvyumvise neza. Ibuka ko Imana igufitiye imigambi myiza, iragukunda, irakwitayeho. Ngiyi inkuru nziza ndakuzaniye kino gitondo. Imana iguhezagire, dusubire vuba nk'uko twabibemereye kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Ndabakunda kandi ndabashimiye ukuntu mubandanya kutwereka ko muri kumwe natwe. Imana ibakomeze, tuzosubira.